Ndabahaye mwiriwe n'ikaze mu makuru ategekanya ikirere c'ejo. Ku munsi waheze w'ejo haraguye imvura ahatari hake mu gihugu, aho twabatorukanije akaba ari i Muramvya kuri milimetero 45, i Bubanza yaraguye kugeza kuri milimetero 26.5, mu Rutana yaguye kugeza kuri milimetero 25, i Bururi kuri milimetero 23.5, hamwe n'Igitega aho yaguye kugeza kuri milimetero 11. Ejo mu gatondo hategekanije ikirere ciganjemwo ibicu mu ntara zose zigize Uburundi. Hategekanije imvura izogwa mu ntara zo mu buraruko, mu buseruko hamwe no mu bumanuko. Imvura yumvikanamwo imituragaro irategekanije mu Cankuzo, mu Ruyigi hamwe no mu Rutana. Igipimo c'ubushuhe kiri hasi gitegekanije mu ntara ya Kayanza kuri °C 12. Ejo ku muhingamo harabandanya hibonekeza ikirere ciganjemwo ibicu mu ntara zose zigize Uburundi. Hategekanije imvura izogwa mu Cibitoke, i Bujumbura hamwe no mu Rumonge. Igipimo c'ubushuhe kiri hejuru kirategekanije i Bujumbura kuri °C 30. Mu bindi bisagara vyo muri Afrika hategekanije imvura izogwa i Lilongwe muri Malawi, Addis Abeba muri Ethiopia. Imvura yumvikanamwo imituragaro irategekanije Accra muri Ghana, i Rwanda muri Angola, i Kigoma muri Tanzania hamwe n'i Dar es Salaam muri Tanzania nyene. Mwakoze kudukurikirana, nimugire ijoro ryiza iwanyu.